Sedicom, ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Amahoro mwese bakunzi ba Diyoseze nkuru ya Bujumbura, ndabaye ikaze muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 12 gushika ku genekerezo rya 18 Gitugutu, akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Gitugutu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo. Muri ano makuru turagaruka ku ijambo ryanye n'ubweranda Papa Francisco yashikirije abakristo bo kw'isi yose. Paruwasi Mutima w'Ubwitonzi yari mu gahimbare ko gushikira Patiri Mukuru mushasha mu birori vyabereye mu nkuka y'imisa ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Gitugutu. Tubafitiye n'ayandi makuru, Odrate Kase niwe muri kumwe kuri mikro. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Ibirori vy'agahimbare nivyo vyaranze Paruwasi Mutima w'Ubwitonzi yo kumutanga bita kwa Ntabona ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Gitugutu, aho abakristo b'iyo paruwase bari mu kanyamuneza ku gushikiriza icese Patiri Mukuru mushasha Patiri Dieudonné Niyibizi agiye kuyobora, akaba akoreye mu ngata Musenyeri Jean-Louis Nahimana. Ivyo birori vyabereye mu nkuka y'imisa yari irongowe na nyenicubahiro Musenyeri Gervase bashimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura ari kumwe n'umwepiskopi w'inararibonye w'iyo Diyoseze nyenicubahiro Musenyeri Evariste ngo yagoye. Ido Nido na Michel Nibitanga. Nimuro ryaje biraherekezwa n'indirimbo zitorwa n'iz'ubusaserdoti abakristo bo muri Paruwasi Mutima y'Ubwitonzi yo kumutanga barorera bigina bongera batamara ivyiza umukama yereko bagirira mu kubashikiriza undi musaserdoti agiye kuyobora paruwasi yabo nka Patiri Mukuru Patiri Dieudonné Niyibizi. Yararamutse ashikirizwa icese intebe yo paruwasi ku muhezagira wa nyenicubahiro Musenyeri Gervase bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Ni nyuma yaho uwo iyo paruwasi yahorana Musenyeri Jean-Louis Nahimana yaheruka nawe nyene kugenwa mu bundi butumwa yagiye kurangurira ahandi. Mwijambo Ntangamarara Musenyeri Gervase bashimiye ubusa mbere uko amenyesha Patiri Dieudonné Niyibizi ubutumwa ashinzwe muri Paruwasi Mutima w'Ubwitonzi, yabanje gusigurira abanyamuryango b'iyo paruwasi aho akora gahimbare kuko ubona ari we yashimye kubashikiriza, nubwo azirikana ko n'ubundi butumwa bwinshi asanganywe nka bwose buremereye. Kuri uyu munsi niho muri iyi paruwasi mwashimye ko twobashikiriza Patiri Mukuru mushasha. Ndahimbawe nuko mba nashoboye gushika ngaha kugira ngo ndamubashikirize bakristo ba Paruwasi Mutima w'Ubwitonzi. Nagira ndababwire ko nk'uko twama twongeye kubatorera umusaserdoti mwiza kandi akerebutse, haba mu by'umutima canke mu by'umubiri. Patiri Mukuru niwe cariho ruberera c'umwungere muri paruwasi ashinzwe, kubera ko umwepiskopi adashobora kuba mu maparuwase yose icarimwe, araheza akahashinga Patiri Mukuru. Arico gituma ibibazo byose, ibibagora byose nibanezereza, imbere yuko murondera umwungere mubanza kurondera Patiri Mukuru mukabimushikiriza, hanyuma rero abonye atabishoboye nihaheza akabishikana ku mwungere. N'ubutumwa rero buhambaye. Hanyuma kandi muri bwa butumwa butatu bwega umusaserdoti wese bwo kwigisha, ugutagatifuza no kuyobora igihugu c'Imana, Patiri Mukuru niwe azi imbere kugira ngo abutunganye neza ubwo butumwa bwose ko ari butatu, abutunganye neza ku buryo abasaserdoti bose babana, abihebeye Imana n'abandi bakristo barayike bakorana, babangukirwe mu kuburangura kugira ngo abakristo bose batunganirwe. Byongeye kandi mu basaserdoti bose bari kumwe habwirijwe kwiyumva ko ari we nsumba zose, muri ya ntumbero mugabo Yezu yatwigisha igihe yagira ati umukuru muri mwebwe
nabe umusuku w'abandi abatunganirize. Arabwirijwe kandi kwamana ubumwe n'umwepiskopi wa Diyoseze aranguriramwo ubutumwa, kuko uwo mwepiskopi niwe amufatanya na Ekleziya. Araheza rero Patiri Dieudonne Niyibizi araca ku migigwa yose yo gushikirizwa paruwase, aho umwepiskopi mukuru amaze gutangaza icese ko amuragije iyo paruwase, mbere akanamwicarika ku ntebe akanamushikiriza n'imfunguzo z'isengero n'izitabernakulo. Patiri mukuru mushasha n'ubwitonzi bwinshi n'ubugamburutsi yahavuye ashikiriza ijambo ryo kugaragaza agahimbare iryo teka tewe rimuzaniye. Numva mfise akanyamuneza kadasanzwe kuri uyu munsi wari kumenyesha inkuru nziza. Ndamutse nterwa iteka ryo gushikirizwa bwa mbere amabanga yo kuyobora paruwase, kaba nayo ari no paruwase Mutima w'Ubwitonzi. Ndabakengurukiye nyene icubahiro umwepiskopi mukuru wacu ko mwashimye kundungika muri paruwase ya Mutima w'Ubwitonzi ngo ndaharangurire ubutumwa nk'ubu. Ni iteka, nibanga n'ubutumwa. Ndasubiye kuvyemera, nizigiye ingabirano z'umukama, cane cane ingabirano y'ubwitonzi. Paruwase ya mbere ntanguriyemwo mu buzima bwanje nka patiri mukuru. Ndabakengurukiye ku misi maze ngaha, ingene mwanyakiriye, ingene mwamfashije kumenya vuba iyi paruwase. Ndakengurukiye abasaseredoti bantanguriye mu butumwa hano. Mutama Patiri ntabona atashoboye gushika ngaha, yahavuye mbere atorana izina ry'ino paruwase. Patiri Leon Izigama na Musenyeri Yohani Rudoviko Nahimana yahora aturongora. Isemo bagejeje ko niyo tugiye kubandaniriza ko ubu ko turonse umuhezagiro umwepiskopi. Ico gihugu c'Imana nyene naco nticatanzwe kumwigina no kugaragaza ko kimwishimiye, kanamumenyesha n'imigambi ya paruwase. Kumviza ijambo ry'umukuru w'inama nkuru ya paruwase, mushinga nta Pierre Claver Nduwimana. Twese heza ari mukuru wacu. Irindi no kongerako yavuze ati hariho kubaka bazita amashanje ya mbere ni ahereyeko atwimirije sabukuru imyaka 25. Iyo ni shanje ya mbere. Indi shanje yatanguye mu bizogera igitinda nayo ni gahera ati tudore tubyinira agwa, ariko hari n'iyindi bifatanye gace kataheze uburyo hamwe hadutera ubukene kuko dufite ubwatsi bwaga, ariko ubuhinga bwa none birashoboka yuko twabyaza bigashoboka n'ahari hatowe. Izo shanje mwese abakristu tuje imbere turongore atanyobozi yiyemo dushobore kubishikako umukama ayimushoboze natwe abidushoboze. Abatari bake mu basanzwe bazi paruwasi ya Mutima w'Ubwitonzi yo kumutanga bayimenyera ku ruhara rwayo rwo kunagura mu vy'umutima abanyamuryango w'iyo paruwasi baguriyemwo abanyeshuri bo kuri kaminuza y'u Burundi ifise icicaro mu gisagara ca Bujumbura, be n'abanyagihugu bo mu duce twa quartier Mutanga nabo ku mitumba ya Sororezo na Mugoboka. Iyo paruwasi bakaba mbere banayitaziriye kwa Patiri Ntabona, umwe mu basaserdoti bigeze kwiragizwa, yamenyekanye cyane mu vyo gufasha abanyeshuri baba kumutanga kuko asanzwe ari n'umwigisha kuri iyo kaminuza. Ne Patiri Dieudonne Niyibizi rero ayiragijwe muri iki gihe, nubwo ari ubwa mbere abaye patiri mukuru w'iyo paruwase kuva yatiwe mu busaserdoti haraheze imyaka 12. Ivy'ubutumwa bw'ubuyobozi arabimenyereye kuko asanzwe ajejwe n'ubundi butumwa bwinshi nk'ubuyobozi, harimo n'ubwo kumenyesha amakuru yose ya Diyoseze nkuru ya Bujumbura mu kigo Sedicom. Akaba ari nawe ayoboye n'ishamwe usi rihurikiyemwo abasaserdoti bose bakukira iyo Diyoseze. Mbere n'abakristo batari bake twayazi baremeza ko minsi mike gusaba maranye kuva yinje mu mubano w'abasaserdoti b'iyo paruwase kwa 27 Myandagaro mwaka wa 2020 bamaze kumubonamwo ingabirano zidasanzwe, bari kugurwa ubukerebutsi n'ubwenge akoresha mu kurangura ubutumwa, ibibaha icizere ko imbere ari heza. Nk'uyoboye kandi n'ubwibutsamana bw'indongozi z'igihugu ku rwego rwo hejuru, abakozi ba leta n'abikorera twabo, abagwiza tunga n'incabwenge zirangura ibikorwa mu karere ka Diyoseze iranguramwo ubutumwa, abakristo b'iyo paruwase ashinzwe na cane abo banyeshuri bo kuri kaminuza bakaba bamwiteze ko agiye kubanagura by'umwihariko ku rugendo rwabo rwo gutagatifuzwa. Michel Nibitanga mu birori byo kwimika patiri mukuru mushasha wo kumutanga ku bwa Sedicom. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Gitugutu, Eklezia Katolika ku isi yose yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutumwa bwo gukwiza hose inkuru nziza ya Yesu Kristu. No muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura uwo munsi mukuru warahimbajwe. Mu maparuwasi atandukanye
abakristu bakaba basomewe ijambo nyen'ubweranda Papa Francisco yashikirije abakristu bo kw'isi yose, ijambo ririmo ubutumwa bushika bune. Muri iryo jambo nyen'ubweranda Papa Francisco yatanguye ashimira Imana ku mwitwarariko waranze Eklezia yose mu kwezi kw'icumi ko mu mwaka uheze w'2019, aho abakristu baguhimbaza nk'ukwezi kudasanzwe ko kumenyesha inkuru nziza ku civugo cavuga kiti wabatijwe wese n'umutumwa, Eklezia ya Yesu Kristu irangura ubutumwa kw'isi yose. Yabandanije yibutsa ko umuhamagaro w'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ari ubutumire bwo kwivako kubw'urukundo rw'Imana n'urw'abagenzi babo, vyibonekeza nk'akaryo keza ko gusabikanya no gufashanya no gusabiranira. Aheza asigura ko ubutumwa Imana iha umuntu wese butuma arengera ubwoba no kwiyugarana, akaba ariho mushasha mu kwihebera abandi, kwigana Yesu Kristu we mu misionari yarungitswe na Mana Data. Igikorwa ciwe kikaba ari ico kubacungura mu kurangura ishaka rya Mana Data ryo kubasubiza ubuzima. Niko ngo Eklezia irashishikara ku buzima bwayo ubutumwa bwa Yezu, ikongera ikabarungika hose kugira ngo mu gushingira intahe ukwemera kwabo no mu kumenyesha inkuru nziza Imana igaragaze kandi urukundo rwayo, ishobore gushikira no guhindura imitima, imibiri, imigwi y'abantu n'imico ahantu hose no mu bihe byose. Ariko kandi Papa Francisco aramenyesha ko muri ibi bihe Imana ibandanya irondera abo ituma mu bantu b'imihingo yose ku isi gushingira intahe urukundo rwayo, urukiza rwayo no kubabohora imigozi ya sekibi. Atera kamo ko mu gihe Imana iguma ibabaza iti ninde nzorungika, ko bomwishurana akanyamuneza no kwemera nk'umuhanuzi Isaya bati ndi hano nuntume. Mu ntumbero kuzirikana ukwezi kwahariwe kumenyesha inkuru nziza Yesu Kristu, haratanzwe inyigisho kuva ku igenekerezo rya 14 gushika ku igenekerezo rya 17 Gitugutu ku bakristu bo muri Paroisse Magara n'abo kw'ishuri Itabariro ry'Imuhurazi na Gisagazuba. Izo nyigisho zikaba zatanzwe n'abakristu bavuye muri Paroisse yitiriwe Augustino Mweranda yo mu Buyenzi, zisozerwa n'inkuka y'imisa yo gusabira abagwayi yabereye kw'ishuri Itabariro rya Gisagazuba. Inkuru twashikirijwe na Jacqueline Habonimana. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'indero. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Gitugutu, abigisha abarezi barangurira imirimo muri komine Rutegama intara ya Muramvya barahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha. Idonido na Ezekiel Nimbona. Ivyo birori vyatangujwe n'urugendo rwatanguriye ku biro vy'umuyobozi w'indero muri komine ya Rutegama, bibandaniriza bigana ku kibanza cari categuriwe uwo munsi. Ivyo birori vyari vyatewe iteka na nyakubahwa umuhanuzi wa Amatari ajejwe imibano, nyakubahwa umuyobozi w'indero mu ntara ya Muramvya, nyakubahwa mutanteri wa komine Rutegama n'abandi bubahwa batari bake. Ku majambo y'urubanza yagira hashikirizwa bagarutse gucokorwa kugira ngo indero rwo mu Rutegama iterije imbere. Uwaserukiye abigisha nyakubahwa Nsengimana Ladislas yavuze ko umwigisha murezi yakora atabanje kora bagahimbaza musi uko kangana, acasaba abagenzi be gukora bumvikana. Badushimiye yuko ubu mwaka byagenze neza, turavye ingene abanyeshuri muri ca kibazo ca leta c'umwaka w'icenda bagerageje kwisunura. Izo ni ingufu zidasanzwe abigisha basohoye. Niko biteza kumera umwigisha murezi ateza kwitanga atarinze kuraba ngo agahimbaza musi ngo kandi gatoyi canke kanini, kuko ni uwo muhamagaro Imana yaduhamagariye. Hanyuma cane cane niyo tuba dufise ubumenyi twe, ikintu ca mbere gikenerwa mu kazi kacu nuko natwebwe hagati yacu tuba dukora twumvikana. Nayo umuyobozi w'indero mu ntara ya Muramvya umupfasoni Gasirida yagabishije abakora mu gisata c'indero batarangura neza imirimo bajejwe. Mu gihe umuhanuzi wa Muramatari ajejwe imibano akaba ari nawe yasirukiye Muramatari, yasavye amanama y'amakomine guterera bimwe biboneka mu gisata c'indero. Tubumvirize. Turaza kubishikiriza nyakubahwa Matari wacu bose yuko aradushinga nuko igisata c'indero bitera imbere ngaho Matari wacu no kwibushiza kugira ngo turabigene amanama y'amakomine. Agize imisi ashiramo ingufu tuyasabe yuko yoshaka ingufu zidasanzwe kugira ngo ikibanza biruba kuronka kandi ikibanza atari kibi cane, ikibanza ciza cane kandi ico kibanza akaba ari mwebwe nyene mwashize mu
uruhare. Bamenyesha ko umunsi wahariwe umwigisha w'umuhimbazwa igenekerezo rya 5 Gitugutu ku mwaka utashe kw'isi yose, ariko muri komine Rutegama bahisemo guhimbaza kuri igenekerezo rya 18 Gitugutu mu ntumbero yo kwitegurira neza. Abigisha barenga 250 bari bitavye uwo munsi mukuru, bakora mu bisata bitandukanye, ndetse na patiri mukuru wa paruwase Munanira akaba yari yahishikiye. Ikivugo canditse mu gifaransa kivuga kiti l'enseignant leader en temps de crise et façonneur d'avenir. Bakaba barangirije gusabikanya akarahuri biginana. Ezekire Nimbona, paruwase Munanira ku bwa Sedikome. Tubandanirize mu gisata c'ubutumwa mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari ubutumwa bwo gukwiza hose inkuru nziza ya Yesu Kristu muri paruwasi Munanira. Kari akaryo ko kurungikwa mu butumwa ku bari mu mugwi w'abaririmbira bitiriwe Yosefu Mweranda, abari mu muhari wa Shonstadt, igisata c'abakenyezi c'abigeme n'abana b'umuco nabo bakaba bahimbaza yubire y'imyaka 100 bamaze barangura ubutumwa. Ni nkuru ya Gordien Kanyegeri. Umunsi mukuru wahariwe ubutumwa kw'isi yose wuguruwe icese muri paruwase Munanira ku ikete nyine ubweranda papa yarungitse. Uwo munsi mukuru watanguriye ku vyamwa bidasanzwe. Koko abaririmbira bitiriwe Yosefu Mweranda inyuma yo gutora komite izo barongora bari baramutse barungikwa icese mu butumwa imbere y'abakristu. Patiri mukuru Nitunga Deo yishimikije abo barungikwa mu butumwa, yavuze mu nkuka ya misa ko uwabatijwe wese ari umutumwa w'ijambo ry'Imana mu mirimo ajejwe. Umuhari wa Shonstadt nabo mu gisata c'abakenyezi abigeme n'abana b'umuco bigina yubire y'imyaka 100 iheze ico gisata kibayeho. Patiri mukuru Nitunga Deo afatiye kuri iyo yubire yibukije ingo zubatse Kristu kwama zikenguruka, ati niho imihezagiro izoheza igacuncubuka. Kugira yubire twibuka niko gushimira Imana. Nicyo gituma no mu ngo muza muragira umunsi mukuru mwibuka imyaka 5 iheze mwubatse murashimira Imana, imyaka 10 iheze mwubatse murashimira Imana. Buryo kugira murashimira Imana ni imihezagiro iza. Twomenya ko ingendanyi nazo nyene ziri mu kanyamuneza ko kwigina imyaka 100 iheze zibayeho ku bwa Sedikome. Kanyegeri Gordien, paruwase Munanira. Karakanyamuneza kadasanzwe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Gitugutu ku bakristo bo mu muhari wa Shonstadt baranguriye ubutumwa muri paruwasi Kiganda, aho bifatanije n'abashonstadt bo kw'isi yose mu kwibuka imyaka 106 iheze uwo muhari utanguye ubutumwa. Idonido na Timote ndayikengurukiye. Ibirori vyabereye mu nkuka ya misa yatanguye igihe cy'isaha 5 irongowe na padiri mukuru wa paruwase Petero Claver Ndayiragije, aho muri iyo nkuka ya misa wa Shonstadt batanze amashikanwa nk'uko mabigira kwa 18 wa zina kwezi. Inkuka ya misa imaze kurangira babandanirije ibirori mu nyubako za paruwase zitiriwe Berenda Petero na Paulo, aho batamvye bigina Patiri Joseph Kentenice yatanguje uwo muhari, bongera berekana ibikino vy'ingene uwo muhari watanguye. Mu majambo yashikirijwe urongoye uwo muhari ku rwego rwa paruwase umushinga naye Calixte Nduwimana yavuze ko arakanyamuneza ko ariko bifatanya na ekleziya yose mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwiza hose inkuru nziza, bongera bigina abakenyezi bamaze imyaka 100 igisata cabo gitanguye. Yaramenyesheje abari bitavye uwo munsi mukuru ko umuhari wabaye insanzu gwimo haba ku isi yose kuko wavutse mu ntambara ya mbere y'isi yose. Tumwumvirize. Umuhari watanguye ku isi yose mu gihe c'intambara ya mbere y'isi yose, tuce tubizana ngaha mu Burundi wacu. Umuhari wa Shonstadt waje ngaha mu Burundi no kwita ntiyarakaguma kuko mu 61 ariho neza abikira bashika Uburundi bwari mu gihe cyo kuharanira nta yo kwikukira, naho ntivyari byoroshe. None rero turiko turibuka ko umuryango wacu mu ntambwe yose wagize ugira tutogenda turabitsa agahanga ngo tugiye gusemagura amasoro, niho cadeza tukagwana indwano muga twava twimvira nka Paulo Mweranda tuti mbega burya tugwana indwano nziza. Yaciye agira ko arerekana abarongozi bashasha baheruka gutorwa bagiye kurongora uwo muhari. Abona n'umupfasoni Chantal Bizimana n'icegera ciwe umushinga ntahe Evodemane Rambona acerekana n'abakuru b'isata baheruka gutorwa. Abashikirije amajambo bose bakaba barakeje abanyamuhari. Tubamenyeshe ko mu gisata c'abakenyezi bariko barahimbaza ibireye imyaka 100 gitanguye muri uwo muhari. Twibutse kandi ko uwo muhari watanguriye mu gihugu c'Ubudagi, utanguzwa na Padiri Joseph Kentenice igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 1914 muri paruwasi Kiganda. Timote Ndayikengurukiye ku bwa Sedicom. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Gitugutu niho haba amatora y'inama mpuzamihari n'imigwi muri
Paruwasi Katedrale Regina Mundi. Abatowe bakaba ari umukuru w'inama mpuzamihari n'imigwi, icegera ciwe, umunyamabanga, umunyabigega n'uwujejwe indero akaba n'umuhanuzi. Ni nkuru ya Trinide Dusabe. Abagenywe akaba ari Emmanuel Nshimirimana yarasanzwe ari umwanditsi wo mu mugushingwa bikorwa, niwe agiye kurongora iyo nama, akaba yatowe ku majwi 16 ku 28. Icegera ciwe akaba ari Jocelyn Zoyisaba aririmba mu gwa baririmbira mana uremesha imisa y'isaha 2:15 zo mu gatondo, nawe akaba yatowe ku majwi 16 ku 28. Uwatowe kuba umunyamabanga ni Nadine Kaneza, umunyabigega nawe ni Nadine Nahayo, nawe umuhanuzi akaba ari Daniel Kinwanguzi. Uwahora arongoye iyo nama Nizigiyimana Jean Claude yaratekereye akajambo uje kumukorera mu ngata, aho yagira ati akajambo tumutekerera nuko iyo gamburuka akagambukira eklezia kugira twari dusanzwe tubikora, asanzwe anabimenyereye, yahora ari umusekreteri muri bure ya coordination twarimo, arabizi cyane yuko cyane ku rugambukira abarongoye eklezia kugira ngo bari mu n'imihari yacu nabo nyene bashobore kugamburuka. Ndetse na Emmanuel Nshimirimana yarashikirije ko atabwoba afise kuko vyose vyobishobozwa na mutima, kandi na komite yahahora ikabama hafi muri ico gikorwa. Mu bisanzwe ko nari sanzwe ndi umwandisi wo mu mugwi nshingwabikorwa, hama rero nari niteze yuko uwo batora wese aza kugamburuka, ko bavuga ko twari twagize nevene kuva kera, twaguma dusabira paruwase, dusabira rehabilitation, dusabira n'amatora, kuva ha tutora conseil paroissial gushika dushika gutore biro ya coordination, twaguma mu gisabisha. Nari nizeye nyene yuko abaza gutorwa bazaba batowe na mutima nyene, hanyuma rero nizeye yuko tuzorongorwa na mutima no muri ico gikorwa, hanyuma ibikorwa ni vya bindi nyene abahahora bazodufasha mu byo tutazoshobora, hanyuma batwunganire baduha impanuro. Turafise na patiri yajejwe imigwi n'imihari azoheza bidufashemwe. Amatora akaba yarangiye mu kanyamuneza, bakeza bahejeje gutorwa muri ubwo butumwa. Trinide Dusabe, Paruwasi Katedrale Regina Mundi ku bwa Sedicom. Tukiri mu makuru y'ubutumwa, muri Paruwasi Magara baruguruye umwaka w'ubutumwa w'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 ku munsi wa kabiri genekerezo rya 13 Gitugutu mu nkuka y'imisa yaherejwe ku ishuri tabariro rya Muhurazi. Patiri mukuru w'iyo paruwase Patiri Innocent Bandia Tuyaga nawe aramenyesha ibikorwa bikuru bazorangura muri uwo mwaka. Jacqueline Habonimana. Nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Mwibusamana Sylvain Ntasumba Umuyange ku ishuri rya Muhurazi ryo muri paruwase. Mu siguro yiwe y'ijambo ry'Imana yagize ati Imana ni munyakigongwe n'amagufa yumye asubira kuyagira amazima. Ati kandi uyu mwaka wuguruwe w'ubutumwa batanguye botegera ijambo Papa Francis ko abatumirira tumwumvirize. Dotubera neza uyu mwaka dutanguye w'ubutumwa twese twumvise dutegereye ijambo Papa Francis kaduhamagarira tubwira yuko twese turabatumwa, turi intumwa, na cyane cyane atubwira yuko mu buzima bwacu ukubaho kwacu ariko koba umutumwa. Nuko mvuga ibyo mvuga, ibikorwa ukora n'amaboko yawe, ibikorwa nkora n'amaboko yanje, iyo nza mu byo nzamo, mu byo ndaba bitandukanye, mu byo numviriza bitandukanye, nkumviriza ibintu bininahaza Imana, abambona bakubona bakavuga bati gurya ni umwana w'Imana, gurya yaramenye Imana, gurya ari kumwe n'Imana. Patiri mukuru wa paruwase Magara Innocent Bandia Tuyaga yaravuze ibintu nyamukuru bizorangurwa muri uyu mwaka w'ubutumwa wuguruwe. Tumwumvirize. Umwaka w'ubutumwa muri paruwase Magara tuzobandanya bwa mbere gushishikara twigisha ugwaruka mu nyigisho zitandukanye, harimwo n'amaforumu haba kuri paruwase canke ku mashure. Ikindi gikorwa ni ukubandanya dutegura abana bazosangira, abazokomezwa n'abazobatizwa, no kwakira abenshi tukabaha n'inyigisho bavuye mu yandi madini. Ubutumwa ahakuru zo buhagaze ngaho. Hejuru yaho tubandanya gutanga inyigisho ku ngo n'imiryango, kubitegurira gukoresha uburyo kama mu kurondoka, eka n'abandi bakeneye izi nyigisho zonagura ingo zacu. Kubamenyesha ko aho kuri iryo shure rya Muhurazi hari hahuriye abamenyeshamana bose ba paruwase Magara, cyo kimwe n'abakristu bo ku mashure atatu yo muri paruwase. Gilde Ntuzwe n'Imana, umuyobozi w'inyigisho nkomeza kwemera, yareretse abakristu abamenyeshamana barongoye amashure yose agize paruwase. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedicom, paruwase Magara. Abakristo mu hari w'abasomyi b'ijambo ry'Imana barangurira ubutumwa muri paruwase Augustino Mweranda barahimbaje umuvunyi wabo Yoronimu Mweranda ku munsi w'Imana
w'Imana genekerezo rya 18 Gitugutu. Ibirori vyabereye muri iyo paruwasi nyene. Idonido na Alexis niyo nkuru. Ivyo birori bikaba vyatangurijwe n'inkuka y'imisa yaherejwe isazi 4:30. Inyuma y'inkuka y'imisa abasomyi b'ijambo ry'Imana bakaba baciye bahurira hamwe mu nyubakwa za paruwasi. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka na patiri mukuru w'iyo paruwasi Nsanzugwima Mariko, icegera c'umusuku w'inama nkuru ya paruwasi, uwahoze arongoye inama nkuru ya paruwasi hamwe n'ababikira. Muri urwo rubanza bakaba bari bafise n'abashitsi bari baje bava muri Diyoseze nkuru ya Gitega bo muri paruwasi ya Giheta hamwe n'abaje bava muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura Sikirisare Nyabunyegeri hamwe n'abandi bashitsi bahoze barongoye uwo mugwi batakirangurira ubutumwa kuri iyo paruwasi. Tukaba twaregereye Ntawuhora hiriwe Elias asanzwe asukurira uwo mugwi, araheza aratubwira icatumye bahitamwo gutora uwo muvunyi ko babera umuvunyi w'abasomyi ijambo ry'Imana. Kubera ko ari we yagerageje kumenyesha ijambo ry'Imana, akagerageza guhindura mu ndimi abantu benshi batari bazi kugira ngo abantu benshi bamenye ijambo ry'Imana bivanye n'ururimi rusanzwe bazi. Hama icatumye tuhimbaza uwo munsi no munsi wa Yeronimo Mweranda bari kuwuhimbaza mu kw'icenda itariki 30 kubera imanza zagiye ziraza cyane urubanza rwa Yubile paruwasi. Hama turakwega gatonya turaja hamwe n'abo dusangiye ubwo butumwa, turabona yuko uno munsi boba ubereye ari budushobokera. None rero turifuza ko abakristo bose bamenya ijambo ry'Imana no cyane bakarigendera bakarisoma bakarizirikana mu buzima bwabo bwa misi yose kugira ngo ijambo ry'Imana rikire ku isi yose. Alexis niyo nkuru paruwasi Saint Auguste ku bwa Sedicom. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 Gitugutu, umuhari w'ingendanyi urangurira ubutumwa muri paruwasi Saint Auguste no Mweranda waruramukanye urubanza ko kwakira ingendanyi nshasha zashikirije indagano zabo kuri uwo munsi nyene mu nkuka y'imisa. Ni inkuru ya Alexis niyo nkuru. Ivyo birori bikaba vyabereye mu nkuka y'imisa yaherejwe isaha 4:30, ikaba yaherejwe na nyakubahwa patiri mukuru w'iyo paruwasi Nsanzugwima Mariko. Inyuma y'inkuka y'imisa abari muri uwo muhari w'ingendanyi bakaba baciye bahurira hamwe mu nyubakwa ya paruwasi. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka na patiri mukuru w'iyo paruwasi Patiri Frederic Rimo, umukuru w'inama nkuru ya paruwasi, ababikira, umusuku w'ingendanyi w'intara y'ubutumwa ya Saint Michel hamwe n'uwaserukiye inama mpuzamihari. Tukaba twaregereye abashoboye kugira indagano, baraheza baratubwira icatumye bashima kwinjira muri uwo muhari n'icatumye bagira n'izo ndagano. Ko nawukunze nabonye abawurimo bitwara neza bagakunda kenshi kwegerana na Yesu kenshi na kenshi. Kuva nkiri umwana mutoya narakunda kuja gusenga, nkakunda kuja guteramira aho abandi bari mu muhari, hama ndawukunda kuko wafasha kenshi kwitwararika uhura na Yesu mu gihe ndi kumwe nabo baranyigisha ubutumwa bwa Yesu nkumva ko bunyuze. Rero ndacindagano za kabiri fashiwe na mutima mweranda, nifuza ko nzobandanya mu muhari maze nkakwiza hose ubutumwa bwa Yesu, na cyane cyane mu kugira ubwira, mu gusangira kenshi, mu kwigora no mu kuba intumwa. Mbega nk'abataraja mu muhari nk'ugwaruka canke abakuze bifuza kuja muri uwo muhari, n'akaye kamo babwira n'ivyiza wakuyemo? Akamo no batera bataraje mu muhari w'ingendanyi bakaba wifuza nibaze karibu cyane. Umuhari w'ingendanyi urarera, umuhari w'ingendanyi uraremesha, kandi nturi mu muhari w'ingendanyi niyo wihebuye haragera igihe ukibuka ko Yesu igihe ari ku musaraba byose yabirangije, maze nawe ugacija kuvoma kwa rya soko. Tukaba twarabajije umusuku asanzwe asukurira uwo muhari w'ingendanyi Felicius niyo nkuru, araheza aratubwira akamaro ko kugira indagano mu muhari w'ingendanyi. Akamaro ko kugendana mu muhari w'ingendanyi ni kunga isezerano rishasha kumuna Kristo, ni kuvuga no kwemerera umukama kurangura ivyo adutuma, aho bavuga yuko bamwe baje binjiye Yesu mu muhari w'ingendanyi abandi nabo baye abatumwa b'umukama, ni kuvuga ubw'indagano za mbere abahinjiye Yesu mu muhari w'ingendanyi kwemerera umukama ko baye abatumwa bagihumisha hose ubwiza hose bw'umusha wa Yesu. Alexis niyo nkuru paruwasi Saint Auguste ku bwa Sedicom. Akaba ari kuri iyo nkuru ndangirije ko ano makuru. Shimire mwebwe mwese mafasha akanya ko kuyatega abiri, bagenzi baje bafashije kuyatororokanya, namwe ndabakengurukiye. Utwate kaze niyo ko yarabashikiriza, ndabipfurize amahoro y'Imana.